Ndanezerewe cyane kuri uyu munsi udasanzwe. Uyu munsi turi mu kwezi kwa mbere gutangura umwaka mwiza, umwaka Imana yatwongoreye ko yahejeje kubohora igihugu cyacu. Ndanezerewe kuba muri iyi ntara kandi nziza ya Gitega, umugwa mukuru wa politike. None rero reka ubwa mbere ntangure ndabipfurize umwaka mwiza mwese. Uyu mwaka uje udasanzwe kuko uzananye imigisha myinshi kandi turizeye ko tuzovomamwo vyinshi. Nico gituma uyu munsi, iyi minsi 3 tugiye kumarana, ari minsi kandi yo gusaba imigisha n'imihezagiro, dukengurukira Imana aho yadukuye. Turi muri iki kibanza, turi ku civugo ciza cyane n'igisomwa ciza cyane. Hariho abona bazi ikibazo nti ngaha abaryumvise ni bande? Abaryumvise ni bande ngaha? Mwararyumvise? Igisomwa twasomewe ni igisomwa kiri mu ragi rya sogokuru wacu Petero nkuru nziza. Mumukomera amashyi menshi cyane. Nimboneza yamaho mu mugambwe Cndd-Fdd. Abantu benshi bazi yuko kuba imboneza ari kuba ari huri, mugabo twese turiko twubakira ku vyiyumviro yadusigaranye, nivyo bitumurikira. Nico gituma twama tubivuga, umugabo nusiga izina. Tuguma tumusabira rero, kandi nta nkeka ko ari mu bwami bw'ijuru kuko Uburundi yabushikanye ahantu heza cyane. Mvuze rero ntabaryumvise, muravyibuka neza, hari ngaha nyene mpagaze. Iragi yadusigiye yavuze ati mugende mwubake Uburundi kandi mwubake mugavye nka Nehemiya. None ko yavuze ati tuje kubaka nka Nehemiya, ubwo iryo ragi turaryibuka. Ni ikibazo umwe wese yo kwiyumvira. Nehemiya wakiriya gihe hariya mu Buyuda, uno munsi natwe twishira mu kibanza ciwe. Imana rugira vyose yaturungikiye mutamwera ndaratuvugiramwo gushikaho twibuka Imana. Ibi bintu turimwo ntimubifata nko minenegwe, ni ivy'Imana. Ntihagire uzoza aravyitirira, ni ivy'Imana. Ntituzohengeshanya, ntituzoruha kubivuga kugira ngo n'abana bazovuka baze bame bumva ingene vyagenze. Muribuka ko no muri Israel nuno munsi baracibutsa bati hariho sogokuru wacu Burahimu. Natwe rero mu Burundi tugume twibuka. Nimutereza amaso inyuma gatoyi murabe Uburundi bwaho hambere hahise. Imana yaratugiriye akantu, kuko abarundi twari twarahindukiye twese turibagira Imana. Twari twaramaze guta umurongo. Imana kugira twibutse twabanje gushika mu magume amwe ntasubigwamwo, atuma umurundi wese yiyumvira ati mbega nzokizwa niki. Sinzo kwigira mpengeshanya kubivuga. Abakozi b'Imana baricaye baravuga bati abantu b'Imana baroyehe. Muca mwumva Burundi bwari bugeze. Uburundi cari igihugu catabagaye, ntaho cari gitaniye n'iki gihugu batubwiye, ntaho vyari bitaniye. Uburundi bwari bwarasinzikaye,
ariko Imana iraducisha mu iforoma, ibanza kuducisha mu muriro gushika ata murundi numwe yasigaye ayo magume atamukozeko. Twese hamwe rero abarundi twese duca dutangura kwibuka yaturemye. Ivyo arivyo vyose ingene twitaba Imana, ingene twitaba akamo k'Imana imbere y'igihumbi n'amajana 993, uno munsi siko twitaba ko kamo k'Imana, kuko twarabonye aho ingufu zacu zigarukira. Tumaze kuhabona turavuga tuti hariho abari bariziziwe na shetani neza bavuga ngo birikora, abandi baja kuronderera mu bapfumu, mu bifyitirizi, ariko uburuhiro Imana irarondera abarundi muri twebwe nyene tuja gukabura abarundi. Abakozi b'Imana bavuze bati abantu b'Imana baroyehe, kuko Uburundi bwari bwamaze gutembagara. Ariko mu gihe cyo mu 98 Imana yarasubiye irongorera abakunzi b'Uburundi, irababwira ko Uburundi buzokira, mugabo buzokira ari uko burongowe n'uwemera Imana. Ivyo vyaravuzwe simbeshere. Mu 98 je nyene ndicabona cyo mukozi w'Imana abimbwiye ko Imana yabibabwiye ko Burundi buzokira, mugabo ko kugira bukire buzotwagwa n'umurongozi yemera Imana. Ivyo ntivyabaye ga yemwe. Dukomera amashi Imana yacu. Hariho ababibona bakibaza ngo vyarizanye, muga Imana yarakoze igikorwa, nico gituma ibikorwa nk'ibi atari ivyo gufata minenegwe. Imana yarigaruriye Uburundi, irigarurira abarundi. Uno munsi turi mu murima w'Imana. Ntivyahereye aho, kuko Imana yagumye ikora, mutima mweranda aguma akora. Abagumya banga aho bari mu 2001, Imana iraheza ibahuhiramwo mutima mweranda. Bari mu ikoraniro kaminuza mu 2001 niho bafata ingingo yuko Imana bayihaye ikibanza ca mbere. Kubera iki? No kubera uwo muhari abari barawutwaye bose nibo bakwegera abandi muri ivyo bifyitirizi. Nta wemera Imana, bwari ubuhemu gusa, bagahemukira nabo basangira urugamba kubera ubube gito. Nico gituma Imana itabihezagiye. Ariko abagumya banga bari ku rugamba ico gihe bamaze kubona yuko indongo zitemera Imana atakindi ikora atari uguhemuka, niho bayavuga bati kuva ubu uzorongora uwo muhari azobanza arahire afise igitabo c'ijambo ry'Imana, kugira ngo yemeze ko niyahemukira abantu azosiga amaso y'abantu, muga ntazosiga amaso y'Imana. Ivyo biba bitanguye uko Imana ikitangura kugurura. Yaciye yugurura n'ikimenyamenya. Mwarabonye yuko iyo ngwano yo mu Burundi yaheze ata murundi numwe yiyemeza ngo naratsinze uwundi. Nta murundi numwe yatsinze uwundi. Abarundi twese twagiye hamwe dutsinda umwasi, ariyo shetani inyoshambi yari yaratwiziziye. Duca dutangura kubaka igihugu cyacu. Igihugu cyacu cyubatswe mu bitangaza. Inzego z'umutekano ntaho byari byarakabonetse ku isi, aho abahora bagwana bakoresha ibigwanisho bicira umuriro, buca kabiri hakavuga ifirimbi, hanyuma bose bagaca bicara hamwe bagacavuga bati twese hamwe tuje hamwe tugwanire rero igihugu, umutekano w'igihugu. Mu mwanya mutoyi twari dufise inzego z'umutekano zo kwivuna basi n'inyamiramabi. Mu mwanya mutoyi Uburundi izo nteko zari zigiye gufasha ibindi bihugu kugarukana umutekano. Ibuka yuko
igihugu cy'Uburundi n'igihugu cy'Ubuganda ivyo bihugu vyabaye ivya mbere kuja gufasha muri Somalia kugira bagarukane amahoro. Uno munsi abasomaliya bariyaga Uburundi kuko naragiyeyo je nyene ndavyibonera aho igihugu kititwa igihugu naho amahoro ataraza bwegu. Uno munsi urabona neza yuko uko twagiyeyo hameze vyarahindutse cyane n'ikimenyamenya. Ubu hariho inzego z'igihugu, murumva yuko za nzego z'Uburundi zojejwe umutekano nizo nyene zaciye zija gufasha. Inzego z'Inyamirama zaragiye muri Haiti, ziragenda Darfur, ziragenda muri Cote d'Ivoire, aho hose zigiye gufasha kugarukana amahoro, kandi amahoro yaraje. Ingabo z'Uburundi aho zigeze ni nka mutima mweranda bahageze, kuko usanga bene gihugu baca batekana. Murazobaza iyo turi muri Afrika Centrale canke naho hakurya yiwacu, ingabo z'Uburundi zishitseyo abene gihugu bariruhukije. Bivuga iki? Turi umuco uva ku Mana. Abarundi turi umuco uva ku Mana, turiko tubera umuco isi yose na Afrika. Imana yagumye twiyereka uko bukeye uko bwije. Ubu nta murundi agikekeranya yuko Imana itari kumwe natwe. Ivyo mwaravyiboneye uko twagiye turigira imbere. Mwarabonye uburongozi buhari ubu, igihe bwariko burategurwa mwariboneye ikimenyetso c'Imana mwebwe nyene, aho urugori rwari kuzuba rukaguma ruduherekeza iyo tuja hose gushika ku munsi wa nyuma y'imyiyamamazo. Bijya birafise ico bivuga. Imana ariko iravuga iti ubu rero kwibwirizwa shingiro mwatoye mwampaye ikibazo ca mbere, nije mwami uwo nzozana nuzoba ari umwungere jewe nyene nitumiye. Kirya cari kimenyetso. Nimurabe ibi bimenyetso igumi twereka aho imvura yataze, hanyuma twese zaba indongozi, twese amadini yose tukaja imbere y'Imana, ubwo nyene igaca yishura. Imana y'u Burundi irakomeye, tuyikomera amashi. Imana y'u Burundi yishura ikibiriraho. Rero ngaha turi ngaha mumenye yuko aha harahezagiye. Aha turi niho twagiye kunagurira isezerano. Aha niho twagiye kunagurira iryo sezerano ryo mu 2001. Turavuga tuti ni Imana yose tuzokorera. Ubu rero igihugu cyarapfuye hamwe cyari cyarafutanye kiba igihugu c'Imana. Ubu rero no kucubaka tugihindure kiba igihugu rurangiranwa, igihugu c'Imana koko. Twagiye turakora ku ntambwe Imana itwiyereka. Uno munsi turafise ibuye ry'icagirizi yuko nitwahemukira Imana nayo izoduhemukira. Ubu harageze yuko indongozi zibona ko zimeze nka Nehemiya. Iki civugo twagitoye twisunze iragi rya sogokuru wacu Petero nkuru nziza. Harageze ko turaba ko kuva mu 2020 twubatse turiko twubaka igihugu nka Nehemiya. Harageze ko ubu tubibona. Turabe ubwo indongozi zacu ziriko zifata nka Nehemiya. Ubwo indongozi zirafitiye impuhwe abene gihugu. Nehemiya yumvise iyo nkuru yuko hasambaguritse abayuda basigaye bari mu marushu atagira uko angana, bari mu marushu menshi n'agakengera. Baramubwira ko uruhome rwa Yerusalemu rwabomotse ndetse
yuko n'inzugi zahiye. Avyumvise arababara cyane, ararira, arisonzesha, arasenga. Iyo indongozi zibonye abene gihugu bari mu myidodombo, ubwo ziricuza, zikarira, zikisonzesha, zigasenga kugira ngo abene gihugu bave muri ayo magume. Ubwo abatunzi bari ngaha mu gihugu sibo bariko bararya abene gihugu. Ubu n'umwanya wo kwiyumvira. Nagira ndabwiye yuko uru rugendo rwo kubaka igihugu ni urugendo rw'Imana yonyene yitanguriye. Umuntu rero atoba urwo rugendo amenye yuko aba ariko atobera Imana, kandi Imana ntizomwihanganira. Iki gihe nico kwirimbura. Kiya gisomwa kiratujana kugira ngo tubone amaherezo y'ikiringo twahawe. Nehemiya mu guheraheza ati, uranyibuka Mana, ibi bintu nakoreye abene gihugu ubimparurire ko nko kugororoka. Mbega indongozi aho bukera ikiringo kigahera, muriko muritegura kuzovuga uko? Muriko muritegura kuzovuga uko? None ko Imana n'ivyo mukorera mu kinyegero vyose Imana irabibona. Icivugo twavuze tuti twishimikije ubwizigirwa twambitswe n'Imana, twubahirize umwene gihugu wese. Imana yaraduhaye ubwizigirwa, kandi nama ndabisubiramwo, indongozi yose imenye ko uburongozi ifise bwose bwavuye ku Mana. Hariho abantu bahora babona nk'indongozi mbi bagaca bibaza ngo Imana siyo yamushizeho. Murazi yuko na Pilato Yesu yamubwiye ati, wewe nta butegetsi uba ufise ko iyo utabuhabwa n'uwo mwijuru. Kandi mwumva ari umutegetsi mubi. Ubutegetsi bwose buva ku Mana. Imana nishiraho indongozi, ariko indongozi y'umuhemu Imana nayo ntimwihanganira, iramukura ikamwirukana. Twarabibonye yicuza ku mwami Sawuli. Umwami Sawuli yarenze itegeko ry'Imana. Imana iravuga iti, ndicuza kubona narimitse Sawuli. Kuva ubu ubwiza bwanje buramuvuye ko, imukura ko mutima. Sawuli mu gupfa kwiwe mwarabonye yuko yatanguye amera nk'ukangwa gushikaho agwa ku rugamba, kuko Imana yari yamaze kumukura kwa amaboko. Imana rero mumenye ko ari yitanga ubutegetsi, kandi iyo uhemutse irabukwaga. Twigeze nka Nehemiya rero. Nehemiya yari umukuru, mugabo ntiyigeze ashaka kugara ngo yigire nk'umukuru, ndetse yaremeye kwitanga. Aha tuzoronka umwanya ngira ngo ku munsi w'ejo kuza turatanga intahe ku bintu bimwe bimwe. Nehemiya yari yibagiye ko yavuze ati, sinigeze njya ku vyicariho c'umwami, ati nari nikwije, byari bikwiye. Ntiyashaka guca avuga ngo vyose ngo nibizi wanje, ntiyikwegerako ngo nuko ari umukuru. Indongozi ziri ngaho umwe wese naco yumvira ico yoba amaze kugira ngo ntiyikwegereko, canke ntashake guca abaho nk'umukuru w'ikirenga. Indongozi iyi minsi 3 ni indongozi, kuko
mu civugo c'umwaka twaravuze tuti tuzirikane uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'igihugu. Uku kwezi kwa mbere nako genda murabe icivugo cako ni ndongozi twese tuzirikane ico Imana yadutoreye turamire abene gihugu. Murumva yuko ataho bitaniye iki civugo c'ukwezi mu gihugu n'iyi ngendo ya Nehemiya. Umurongozi mwiza ariyibagira akirengagiza ivyiza vyari kuja kuri we. Ibi birafise ico biza biranyibutsa kuko n'umutumwa Paul yaratanze wenyene akarorero, aravuga ati sinaretse kubaka ivyo mumpa kugira muntu nge kuko ntari ndabifitiye uburenganzira, ahubwo kwari kugira ngo abakomeze. Iri jambo uzokumva abarundi bito atari bamwe n'abakera mbere ubu nibaza ko ataho kibivuga ngo impeneresha iziritse, nibaza ko ataho kibivuga ubu. Nehemiya ntiyitwaje igiti kugira ngo yitwaze icicaro igihagararo kugira ngo anezereze ubuzima bwiwe n'abiwe. Ubwo twebwe icicaro ntitugwanire ivyicaro ngo turondere ingene duhonyora ku bandi. Umuntu w'icubahiro nuwo koresha ico cubahiro mu kugirira impuhwe abantu. Nehemiya yaratubwiye ati abimbere yanje siko vyagenda, ataba imbere yanje suko jewe sinabaye nkabo. Hariho abantu barose ikibanza c'uburongozi abanza kubaza ngo mbwira ingene barya, abanasubiriye barya gute ngo nanje ndye. Ivyo biriho. Nehemiya yarabizi ivyo abandi bari imbere yiwe barose, mugabo yaravyirengagije. Narabaye umurongozi mu bisata bitandukanye, novuga nti naje hariho ivyo mfisemwo uburambe. Ndibuka ahantu nigeze gushika bambaza ikibazo ngo mbeko abandi bagiye mu buriro hajya mu maresitora ngo ko abandi basinya ngo hakazoza ngo gwego rukazoza kuriha ngo we kudasinya. Ndazi ko ivyo je bigeze kubimbaza ati mbewe we kutagira nk'abajya abandi. Baragenda bagahitana n'abagenzi babo bakarengera kubifungurwa bagafungura, hanyuma bahejeje ngo zanasinye iyo fagitire bagaca bayijana mu biro. Ivyo biriho. Je barigeze kubimbaza ku gituma ntabigira, ntije simeze nk'abandi. Hari naho mbere usanga n'umwanya ntawe nari mfise kiretse iyo ngiye kuzimana abashitsi batugendeye. Rero ufise amabanga amenye ko ari umutwaro w'abene gihugu aba yikoreye. Nehemiya yakora akurikije ijambo ry'Imana. None mwebwe ndongozi fata ijambo ry'Imana nk'inkoni mwitwaza. Akanya kazohava gatubana gato, ariko nagira ndabasabe mutangure gufata ijambo ry'Imana mu ntoki, murisome murinonosore, muzobonamwo vyinshi. Iki gitabo ca Nehemiya nosaba indongozi zose ko zogisoma, kuko bazobona akarorero k'indongozi nziza. No kurinda yararindaga. Nehemiya yararinda. Umuntu yabakoranije bose indongozi akagira n'ikoraniro kaminuza. Erega ngaha natwe turi mu ikoraniro. None nk'ubu mfashe indongozi hava ingo ngaha itakoze nabi, ejo mwoca musiba. Navyo nzogira mwava musiba. Mugabo mubimenye yuko dutegerezwa kuhindura ingendo. Ndongozi mu vyumve, mu binoganze dutegerezwa guhindura ingendo. Uburundi bwarakize.
ntidusubire rero kwihamenyo y'abatwenzi. Uno munsi imbere y'amakungu bose batubaza bati tubwire ibanga ryanyu mwe bw'abarundi. None twosubira inyuma uburundi bugasubira hamwe bwahora. Murumva ayo menyo y'abatwenzi twatwihaye. Nagira ndabwire yuko je naraye mbonye yuko Imana vyose ivyo Burundi ari kwirabikora, kuko n'ubu hariho umukozi w'Imana tuvanye azogenda ejo. Nari nararondeye ingene nzomubona ngo tuganire kubijanye n'iterambere ry'abene gihugu. Abaraba imbonesha kure mwarabibonye. Uwo muntu sije namutumiye, nagiye numva bambwira ngo ari ngaha. Namurondeye kuva mu myaka ngira ngo kuva nko mu 2012 ndondera ingene nzomubona kugira ngo anyigishe ibi turimo by'uburimyi n'ubworozi. Niwe novuga narabiye ko ndabira muri bwa buhinga ngurukana bumenyi. Ndamwipfuza nza numva yashitse. Yarazungurutse Burundi ariko araraba acaravuga ati mwamaze gufata urugendo kandi Imana yahejeje guhezagira. No musaseredoti niho nagiye nabona umupatiri asigura neza iterambere, akakubwira ati ijambo ry'Imana twigisha ubutumwa dufise nubwo gufatanya umuntu n'iyi si Imana yaturemeye kugira ngo isi imutunge. Akavuga ati nta muntu n'umwe ashobora kuba umukene kandi ubutunzi burahanyene. Uwo musaseredoti twarayaze bikwiye, none yambwiye ati ngiye kubagirira neza umugambi, ati kuko muri ku ntambwe ikomeye, ati mu myaka mikeyi Uburundi buzoba bwakize. None uwo muntu je ntatumiye naramwipfuje nkaza ndamubona ashitse mu Burundi, akaba ari wari kwaturotorera ivyo nyene, kandi n'umukozi w'Imana. Iki ni kimenyetso cerekana yuko koko aha turi mu kibare c'Imana. Nico gituma ivyo dukora byose dukore tuzi yuko turiko dukorera mu nzira y'Imana, ntitwisubize mu menyo y'abatwenzi. Muri iyi nzira y'Imana nagira ndabwira ikindi. Inzira y'Imana uri kuyigendamwo ushira ukubute ntubikinebwe. Uri mu nzira y'Imana kirazira kwidodomba, kuko widodomvye werekanye kumenga ya Mana ntihari yakoze vya bindi. Nashimiye umukozi w'Imana yavuze ati indongozi bikwiye kugenda ifise icivugo c'Imana, ku buryo abonye n'ibintu acavuga ati Imana wewe ucuyibutsa. Navuze ntingira ngaramaze kunyumva keshi, kuko je muzokumva sinshobora kumara isaha ntavuze Imana niyo nkuru. Mbonye ibikomeye byose ndavuga n'Imana niyo nkuru. Mbonye bihambaye uvuga ngo tugira duhangane, ndakubwira nti urahiga ubusenga iyo senga, kuko niba usenga Luciferi nzokunesha, niba usenga iyo senga ntirenganya. Wizigiye Imana naho bimera gute ntushobora kuneshwa. Jewe maze igihe ndiko ndigendereza ko ndaba inzira naciyemwo yitaba Imana iri kurayincishamwe sinari gushika, kandi kubera soma cyane ijambo ry'Imana ndavye nasanze nta muntu yarongoye igihugu ari kumwe n'Imana atigeze aca mu bikomeye ku buryo yotakomoka akabiheba. Muze murabe abo baduhaye kwa karorero Musa, murabe ingene Musa yashitse n'ibwami akahasohoka akaja kwifatanya n'abagowe biwabo. Gukunda ubwoko bwawe, gukunda igihugu cyawe. Aha rero mu Burundi nko tuvuze ngo gukunda ubwoko bwawe, uzi ngo n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Ubwoko bwacu ni Burundi n'abarundi, turi bene Burundi. Ubwoko bwacu rero n'abarundi, icambere bazokunda abarundi, ubwoko bwawe. Igihugu cyawe uvuga uti je sinkene mu bwoko bwanje usonza, uri ndongozi ukavyumva uko nyene.
Musa yaremeye arava ibwami agenda kwifatanya n'ubwoko bwabo bagowe. Hanyuma ariko aragwanira nyene ubwo bwoko bwabo, yahavuye ahunga. Yari inzira Imana ariko iramucira kugira ngo imwigishe banze mucishe mu bigoye kugira ngo ibindi bize bisigara ari isupu. Mpora numva abagira iterabwoba ngaha ukaza ngo umukuru Nyakubahiro umukuru w'igihugu nguragaba ntingabiki. Nababwiye cyane nivugira nti Imana niyo nkuru, kuko nabonye byinshi biruta ivyo baba ariko barambarira. Muga murabona ko Musi Uburuhiro niwe yagarutse kugira ngo iryo hanga aho rigira ubwoba wewe yaguma arinda. Ati Imana iratubona, Imana iratubona, geza ngaho. Imana mugabo ntikundana n'abantu bidoga, irahana. Aha aturi ngaha hagayemwe, hari umuntu n'umwe adafise ivyo ariko ari dodomba ubunyene. Mu mutima wanyerega nawe utari kurabivuga, mu mutima hari ikintu uri kuravuga uri kuri dodombera ubunyene. Nuvuga aho wibagiye ko Imana iriho. Wibagiye ko Imana ikigukurako. Imana iraguhinzira muga wicaye. Imana irakubwira iti wewe ntuzosonza. Mugabo uricara urabe naho izo yarabivuze ko uzogenda urose ivyurya. Uzonzoheza ibikorwa vy'amaboko yawe. Rero baragize baridodomvye, Imana irabahana. Aha mwebwe rero namwe ndabwiye ko atari ko ari dodomba. Muga ndazi 80% bari ngaha ico mwidodombera mwese mwidodombera ubukene, sivyo? Tuvugana ukuri. 80% bari ngaha bose ariko bidodombera ubukene. Mbe ubu bukene tuzovamwo gute? Mbega ubu bukene tuzovamwo gute? Mbega yemwe. Sivyo none ndiko ndabesha. Naganda abwire ko kwidodombera ubukene n'ubwenge buke. Ninde yakubwiye ko ushobora kwidodombera umwasa? Oraje imbere y'umwasa ugacuta kwidodomba. Mbega yemwe. Umwasa ari imbere yawe uzi bihari impuwe afise. Muvuze ko ubukene buzogirira impuwe muri ko muridoga. Nimumbarire ubukene buzogira impuwe ngo rukuri kuridoga. N'umwasi. Hari umuntu yakubujije kubutera. Bureme kw'igitero ubwice. Kwidodomba ngo ubukene imbere. Mbe urazi kuba ahubwo wikwegeye kuko ubukene bucabona ko wagize ubwoba bugaca buca bukwirukaho kuko wagize ubwoba. None uri kuratetemera imbere yabwo. Uri kuratetemera ubukene buranyisha. Burya muraharura neza murabukene mwari mufise mu 2005. Murabuharura subira inyuma mu buharure murabe yuko ari bwa bukene mufise no musi. None ko mutavuga mutaho navuye aho Imana yankuye ha 2005. Ubu niho rero iyo kwanka kunkura handi heza. Mugabo utetemeye imbere y'umwasi ubu muhaye inguvu nawe aragutera kandi aragutsinda kuko wamaze kugira ubwoba. Nimumbwire namwe ingene woja kwidodomba imbere y'umwasi. Atake. None so umwasi atake. Imana turi kumwe. None ko Imana ari yimeza nigwisha imvura yaduhaye ivu ryiza iraduha ubwenge iduha inguvu. None uriko widodomba iki? Imana rero ngaho yokwereka icarico kuko Imana cyebwa nabiguhaye vyose. Ndaguha inguvu, ndaguha ubwenge, ndaguha isi. Mu miseze naratembere ndiko ndatembera nahanyere shaka mutereza amaso hirya no hino amashamba mubona ingena ngana. Muko kazabumba muri ko muva isi yaraze amatongo yaraze ukidodomba amatongo yaraze mbona amashamba ngaho yose atarimwe. Chamwiyumviro uri kubwira Imana yaguhaye ivyo vyose ugaca widodomba amatongo yaraze nico gituma inzara itwishe kandi ari ngayo yuzuye atarimwe. Yaze hehe nkibona ivyatsi bitaribwa. Amatongo aruzuye. Ijya ni shetani rero iri kwituma mwidodomba kugira ngo mwikure ku Mana ngo muvuge ngo Imana yabahevye ubukene burabamaze.
mwebwe nimwizera Imana gusa, mukurikira inzira zayo, mukora ibikorwa, ibindi Imana izobibaha nk'inyongera. Ahantu rero turi ngaha, turi imbere y'Imana kugira ngo twisuzume. Umugambwe Cndd-Fdd ndawukengurukiye cyane kubona utegura iri koraniro. Iri ni ikoraniro rikomeye, mbere rirutajya rindi rizoba kwa Mungu. Iri niryo rikomeye, kuko buharageze yuko umugumyanga wese araba ati Uburundi twabukuye hehe tubugejeje amajahe, hasigaye iki kuri ya migabo n'imigambi. None uvuga uti Imana, uribuka ibintu twavuganye cyagihe? Kandi rero abantu batizigira Imana ni babi, baratwononera badukwegera shetani. Aha twibereye kumwe n'ababo muri komeza gusenga, tuzi aho twari twibereye, ngo uribuka ibyo wabwira Imana, ngo Mana ukankura haa, ukampa amahoro, nzokubyinira, nzoguseka, siko twabivuga. Aho rero ntihabuza abacavuga ngo ivyo rero ntibituraba, ngo bari mwebwe mwenyene murahumba. Ubu n'abarundi twese, kuko bari abarundi baserukiye abandi barundi. Imana ratoye abarundi muri twebwe abarundi, kandi ntimuce mwirata ngo nitwe twabitanguye. Imana niyo yabitanguye, si mwebwe. Imana yaratoye abagumyabanga, nabo nyene ntibari benshi, ibatora kugira ngo babe aribo baburumuri, abandi barundi baze bakurikire bose. Twese ubu biraturaba, ahantu usubira kuvuga ibindi. Imana niyo yavyitanguriye ibishira mu barundi, dutegereza kurigendera rero iryo ragi. Imana rero murabona aho yagira dukura Cndd-Fdd ikavuga iti urumva kare twivugira amahoro gusa, twari Dodomba ngo tubuze amahoro, ngo noronka amahoro, ngo Mana ya mahoro yarose tutavuga ngo ya ngo bunaho urabona ngo ndashonje, nkuko umenga Imana naco yakoze ntuze. Nzi mu Kirundi bacuvuga ngo umugabaga yamira, ubanza kura imisi yose ukazobona ikintu cyotuma widodomba, banza usubiza amaso inyuma uti mbega none nta kantu Imana ari bwagire, ntako yari bwanotorere. Ni wakabona uzuca uvuga uti Mana urabona warangiriye aka, urangirira naka, urangirira naka none Mana aka nako ni gute. Imana ikiryohe gukiguha kugwiza gatanu, kubera wayishimiye ivyo yagukoreye, ugaca uvuga uti nyuhirira. Rero ingorane tugira rero kwizigira Imana. Umurundi yarakwiye kuba ari wa mbere yizigira Imana. Abagumyabanga bari kuba ba mbere, kuko nibo barose iryo teka ubwa mbere ryo vuga ati turiyemeje. Kandi Imana zirabereka, muja bukuruzuru musubira. Hariho abantu bahora babona ry'amabuye, muribuka baragwanije ngo ibuye ayo gayemwe nko kurwanya ibuye, kandi ari ikimenyetso gikomeye. Imana yaducishije mu muriro mu 2015, turabona twese yuko tujabutse Yorodani. Yosuwa igihe yajabutsa ihanga ryiwe Yorodani, niho amazi yiciyemo kabiri. Hanyuma acavuga ati umuntu wese mu muryango nagenda atwayibuye, agenda rishire muhiriwe, gutyo n'abana bazovuka buzukuru bazobaza batiribuye nirivuga iki, ngo uzoca wibuka uti harabaye igihe amazi yiciyemo kabiri ya Yorodani, ayaruguraguma haruguru, ayo hepfepfo, hanyuma turajabuka. Wavuga rero ngushizeho icyo cibutso kugira tuze tumenye ko Imana yatujabukije mu 2015, kugira uze wa munini hazimana uti Mana waratugiriye akantu keza mu 2015. Muguzi ubona abandi bavuga ngo kuraho. Kubera iki? Kubera nabashaka kutwibagiza ivyo Imana yadukoreye. Bane ba mama, rijya buye genda muri shira hajya muhira, mbere ragenda abwire jewe ibuye sinaryanditseho kugira ngo abana baze bambaza, kuko baryanditseko bacabimenya. Ntibaronka insiguro zikwiye, abuzukuruza ntibazoronka insiguro zikwiye. Ariko abajije ati iri buye tuguma tubona aha rivuga iki? Bati ucuvuga umugani wose mugabo aranditseko. Ababibonye ntamenya n'ivyo ari bavuga ngo 2015 nta nico yumva. Hajya mu vyibuke
murabona turasuye turabona ko Imana aragahambaye yadukoreye byinshi muga tukabona umenga tuguma dutera intambwe dusubira inyuma. Mbega uno munsi hoho nta ndongozi zigija kuraguza, hari baciye bunama abiyizi. Ndababwire abantu bazi ko turi kumwe mu Mana, dutangura urugamba rwo kurwanya ikitwa umupfumu. Dutangura urwo rugamba abiyemera ko turi kumwe n'Imana, turi mu Mana. None ntimwibuka yuko gusenyaguraga impimbi z'ibigirwamana ntibirimwoga? Ntibirimwo none gusenyagura impimbi z'ibigirwamana? Muri mwese n'indamaje kuja gusambagura inteba ngo azimenagura ahantu ziri. Ngo bishetani vyoca bibafata. Ntimuri kumwe n'Imana usanga byo bafata. Je narabashingiye intahe ko jezi yuko jewe ntabifata, muranyerekaho biri ndabisambagura. Muranderekeraho biri dusambagura ibintu byose bituma Imana itatwumva. Igihe cyose tuzatugifisa indongozi imwe igenda nibiheko iraguza, mumenye yuko ari umuvumo izo biri kwiradukwegera muri ubu bwoko bwacu bw'abarundi. Ico kintu mukimenye. Indongozi iri mu Mana ivuga iti Mana niwe mushobora byose, nta na kimwe kikunanira. Muze murabe yuko bitazaba biheze. Erega Imana tutegeza kwitegurira ikibanza. None tuzotegura ikibanza turiko turabagarira impimbi z'ibigirwamana, turiko turaterekera. Imana yoza gute? Ahantu honyene handitse ko Imana hisanze umunuko itaza, yoza ahari amashetani. Dutegure ikibanza cy'Uburundi kibi ikibanza cy'Imana. Aha rero nitwebwe indongozi tuje imbere, tugiye imbere abene gihugu bose bazonezerwa. None rero anababwiye to umwanya uzohava tubana muke uzohava tubana muke mugabo nagira ndabaremesha umwanya tuzoguma tuwufise, kuko hari ikintu mperuka kubona n'indero mu bana igituma yagabanutse. Ubu nabibonye henshi musanga ari mu miryango badasenga. Mu miryango basenga usanga abavyeyi bararonka umwanya wo gusigurira abana ibijanye n'ubuzima bw'ubuntu. Mugaba ahantu badasenga kubera muba mwibereye mu byanyu nturonka umwanya wo kwigisha abana babe abantu. Nico gituma baca bakurana ubukoko. None rero ndabasabe mutangure iki gikorwa cyo gusoma ijambo ry'Imana muri someranira muri siguriranira mu miryango, kugira ngo erega na serugo n'indongozi inarugo n'indongozi ashobore kumva yuko arongora umuryango wiwe neza. Iri koraniro rero nivyo kandi nivyo ryatunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi, birumvikana yuko kuba ari umwanya wo kwigishanya mu bijanye n'uburongozi bw'igihugu. Hariho abakozi b'Imana bavuga ngo kirazira kugira politike, nayo nta niyo bazi na politike icarico. Erega n'ijambo ry'Imana ni politike. None si politike? Hariho abantu baza bumva mwabana mwe kirazira kuja muri politike. Wewe nyene aho nyene uhejeje kugira politike. None mushaka igihugu kize kirongogwe gute abana bacu tutariko turabigisha ingene igihugu kirongogwa? Bizogenda gute nitwarengana? Ni vyiza yuko rero mwene iki gihe ni gihe cyo kwigishanya ingene igihugu kirongogwa mu ijambo ry'Imana. Ivy'Imana idutegereza mu kurongora igihugu. Nitwavyumva neza igiturire ntikizosubira, akarengayo ntikazosubira, gusesagura itunga rusange ntibizosubira, kuko uzobuzi yuko uriko ubungabunga ivy'Imana yakuragije kandi iri hejuru yawe ikubona. Kubera mutayemera muzi ko atari hiri. Umuntu aryigiturire ntazi ko Imana ari hiri. Umuntu anyonora ntazi ko Imana ari hiri. Kuko bizi ucuvuga ati yambonye. Ucuvuga ati teshute Imana yakubonye iri hejuru yawe. Nakanya rero ko kubizirikana ivyo vyose. None rero ndabakengurukiye cyane cyane. Iri koraniro ririmo umugisha munini
n'ubwa mbere mbona abantu bangana uku baje kumviriza ijambo ry'Imana. Abanyagitega koko ntitwabeshe, Imana yari yicaye hajya mu Mana zamugera, none haravyutse hajya mu Mana zamugera. Nimwaba mutazi ivyaho nuko nasanze hari ibitangaza vyinshi, uretse ko ariho bambariza Imana kandi mu Burundi hari Imana imwe rudende. Natangajwe nuko abamisionari batanguye kuza mu Burundi batari bateguye kuja kurujya musozi, ngo bari bateguye kuja murajya amataba y'ubugendana hariya hasi. Mugabo ngo bitwazi vyabo bica biranka kurengana hajya, bica biryamaho bibaza ngo vyarushe, barararaho. Bukeye barabikubita ngo biveho, ngo babandanye urugendo biranka, bacavuga bati twubaka hanyene. Nabo bari byerekana ko Imana azira barongora ati genda hariya. None ntitwihenze gushira igicaniro ngaha, ntitwihenze. None nimurabe umwe wese umugisha wiwe ngaha afise, murabe imigisha iri ngaha ingene ingana, kuko umwe wese Imana irafise ubutumwa bwiwe yahaye umwe muri twebwe. Umwe wese araryamanye ibanga. Erega hariho abantu batamenya yuko baryamanye ibanga ry'Imana. Aha nta numwe ataryamanye ibanga ry'Imana. Muga ingorane kugira uzuri imenye utegereza kuyaga n'Imana. None nimwibaze rero, aha abantu bari ngaha bose umwe wese aryamanye ibanga ry'Imana. Tworikabura iryo banga tukarikorera, tugakorera Imana muri rya banga yaduha. Nimurabe ngaha umuco uvaha ucukwira isi yose. Nico gituma ndabasaba mwese mwuguruke imitima dukorere Imana.